Sawa sawa kabisa. Madam, turi imbere ya kamera, turi kumwe n'umukenyezi aryohewe cyane, umumama asa neza, umumama yambaye ibitenge byiza cyane, umumama nezerewe cyane. Tumusanze ngaha mishatanya neza neza imbere ya Frusheti nkuko abantu benshi bahazi bahavuga kwa Frusheti. Madame, mwitwa bande? Murakoze. Ku mazina yanje nitwa Dusai Marie Joel. Uri umwigeme, uri umumama, mbona ukiri muto? Ndi umumama, ndubatse. Ego. Ndi nyina w'abana babiri. Neza cyane. Mbese twari ngaha twumvise ko hariho inama yateguwe na Societe Ganira Difference na SAPER. Woba wari mu bari bitabiriye iyo nama uyu munsi? Murakoze. Ndi umwe mu bari bitabiriye inyigisho canke inama yariko irabera hano hantu. Jewe ndi umwe mu bakozi ba Ganira Difference. Neza cyane. Musanzwe muri abakozi ba Ganira Difference. Mbega tuvuze Ganira Difference kumwene gihugu mutoya twohavura tuvuga ngo Ganira Difference ni iki? Murakoze. Ni societe ijejwe guteza imbere umwene gihugu wese uko ari nuko angana bataravye ko yize no patize. Muri rusangi mu nyigisho mwaje mu uyu munsi nk'uwazitabiriye wumvise iki, uhungukiye iki? Nk'uwitabiriye inyigisho z'uno munsi ico nahungukiye twari tuje kwigishwa canke guhugurwa mu ifumbire nshasha ije kuryosha isi kugira ngo abene gihugu barushirize kwimbura bikwiye kandi bibereye, tugire amafaranga mu mifuko yacu n'umunwa wose uronke ico ufungura twisunze icivugo ca Sebarundi. Murakoze. Neza cyane. Twabonye mwari mitabiriye muri benshi. Mbega Igitega abarundi ni benshi, ababa Igitega ni benshi. Mwabajya abantu bari baje mu ijya nama bo babanga bari hari hatumiwe bande bahe? Murakoze. Hatumiwe abantu batari bake bavuye impinga itandukanye bivanye n'uko umwe wese ubwo butumire yabwakiriye. Rero bamwe bahishikiye kugira ngo bazoje kuvuga inkuru biboneye atari imbarirano ku matwi. Nawe urakoze cyane. None uno munsi uraheje kwigishwa. Iyo umuntu yigishije ashaza kwigisha abandi uri imbere ya kamera kuba kuraba n'abakumva ni inyigisho ki guhereza ugiye kubwira bene gihugu muri rusange? Murakoze. Ico tugiye kubwira bene gihugu nuko bakwiye kwijukira no fumbire je kugira neza isi, kandi uretse n'ivyo izoza gutanga umwimbu ukwiye mu miryango yacu. Ifumbire ni nziza, hariho n'izindi fumbire zitandukanye. Akarusho kari hagati y'ifumbire n'izindi fumbire wo havura ubwira bene gihugu bariko barakumviriza ni nkakahe? Murakoze. Twari tumenyereye zijya fumbire twari dusanzwe dufumbiza imirima, n'iyi nshasha rero ryaziyeko nayo ntaco ije kwica uretse yuko ije kongereza ubushobozi mu ndimiro kugira ngo na ntaryo umwene gihugu ashobore kwimbura birenze uko yovyifuza. Murakoze. Murakoze cyane namwe. Mwize kandi mwatumwe ubutumwa mugiye kubwira bene gihugu. Nakahe kamo botera izi societe zibiri zabafashije kubaha inyigisho? Murakoze. Ico twotera akamo twotera zino societe zibiri nk'abiyihingura n'idandaza nuko bokongereza umwe wese akongereza ukuboko muco ajejwe, haba udandaza agashiramo umutahe ukwiye n'uhingura nawe agahingura ibikwiye kugira ngo umwene gihugu igihe cyose azovyipfuriza azabironke bitamugoye kandi bize bishike hose aho umwene gihugu atuye. Murakoze. Nikiye gisabo cyangwa intererano woterera bene gihugu muri rusange? Intererano notera bene gihugu canke nk'igisabo nuko bokwijukira ino fumbire kuko ni fumbire nziza ntaco yonona uretse yuko iza kongereza ubutunzi mu miryango
nibayihurumbire koko ni nziza cyane kanatsinda ihinguwe mu bintu amaganga y'inkwavu kandi ndidosanzwe tuzi ko amaganga y'inkwavu ari ikintu ngirakamaro na cyane cyane ku biterwa. Tubashimire. Murakoze namwe.